Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne ya YouTube ya ICTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye babivugwa irya nino, amakuru avugwa mu mutekano, politike ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Tubashikiriza amakuru menshi cyane aba yagiye aravugwa, amakuru agaruka ko mu binyamakuru, inkuru tuba twatoje amasoko yacu atandukanye n'ibindi vyinshi yabivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Tubazaniye amakuru adasanzwe cyane ari buze gushimika ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihugu c'u Burundi hateguwe imyiyerekano yo kwiyamiriza ibura ry'igitoro mu gihugu. Hariko haravugwa ko hari imyiyerekano yamaze gutegurwa mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, no mugwa mukuru w'ubutunzi mu gisagara ca Bujumbura, aho hari inzandiko zatanguye gukwiragizwa zihamagarira abanyagihugu kwitaba iyo myiyerekano mu kwiyamiriza ubutegetsi buhari ndetse n'ikena ry'igitoro mu gihugu c'u Burundi. Muri ano makuru muraza kubikurikira mu buryo bw'idonido, ndetse tuze no kubabwira vyinshi cane kubatega iyo myiyerekano ndetse n'ukuntu bariko barahamagarira abarundi kuja mu mabarabara bakiyamiriza ikena ry'igitoro mu gihugu c'u Burundi. Muri ano makuru kandi turaza kubashikiriza izindi nkuru zitandukanye ziriko ziravugwa, aho tuza kubashikiriza ibiriko birashikira Musenyeri Patiri Viateri, akaba rero ari umupatiri ariko aravugwa cane kubera ko yavuye mu gacerere akavuga uko abona ibintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi, aho bamwe bariko baravuga ko Ecclesia Katolika yoba yamaze kwivanga mu kibazo c'ibibazo biri mu Burundi ndetse na politike y'u Burundi. Uyo rero Patiri Viateri ntarataze akaba ahanura abategetsi kutiyobagiza amagorwa y'abanyagihugu. Nyuma yaho hakaba hariko haravugwa ko uyo mupatiri yoba ariko aratega ubwoba n'ubutegetsi, mbere ashobora no kugirirwa nabi. Ayo makuru nayo turaza kuyagarukako mu buryo bw'idonido twayateguye. Turafise inkuru zivugwa mu iperereza ry'u Burundi, hariko haravugwa ibintu bidasanzwe. Turaza kugaruka ku gihangange intakogwa ko Elifaze Niyongabo. Elifaze Niyongabo akaba arongoye iperereza mu gisagara ca Bujumbura, akaba ari umwe mu bakozi ba Service Nationale de Renseignement bamaze igihe kitari gito kandi bamaze kurongora iperereza mu ntara nyinshi, harimwo Kayanza, Muyinga, Mwaro, Bujumbura n'ahandi. Na mukozi w'iperereza hamaze kuvugwa mu mabi menshi cyane, harimwo n'indiri z'abahutu, harimwo n'indiri z'abantu bafashwe bakaburwa irengero muri uyu mwaka wa 2024. Elifaze Niyongabo akaba ari mu batwara iperereza mu ntara, uduce twabo twanyurujwemwo abantu benshi cyane mu bukozi bw'ikibi muri 2024. Elifaze Niyongabo ahiganwa na Ponsier Bigiruhiriwe atwara iperereza mu Bubanza, be na Nestor Nyandwi yahora aritwara mu ntara ya Cibitoke. Ivyo turaza kubigaruka ko muri ano makuru twabiteguye mu buryo bw'idonido. Vyonda kuri subscribe kugira ajonka amakuru n'ibiganiro dushize ko notification ikagushikira mu gihe cose wafyonze kuri subscribe, kandi ukanasangiza bagenzi bawe kugira nabo bamenye ibibera mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Amakuru tuba twatoje irya nino na bimwe muba mwaragiye muranyegezwa, byose mukabasha kubikurikira mu buryo bw'idonido. Reka no makuru yacu tuyatangurire kuziriko ziragarukwako cane. Ni inkuru ziriko ziravugwa ku iterabwoba ririko rirakoregwa umupatiri yavuye mu gacerere akavuga amabi ariko arakogwa n'ubutegetsi bw'u Burundi. Uyo nawe akaba ariko aratega ubwoba, bamwe bakavuga ko ashobora no kugirirwa nabi canke agafungwa canke agafatwa akicwa, nk'uko vyashikiye bamwe mu bagiye baragerageza kugwanya ubutegetsi bwa Gitega. Uyu mupatiri yavuze ukuri gukomeye cane, aho yavuze ko ubutegetsi butagomba kwiyobagiza amagorwa abarundi barimwo. Uyu mupatiri akaba yasemereye gose, avuga amajambo y'inkoramutima, amajambo adasanzwe yatumye avugwa vyinshi cane ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'abumvirije ayo majambo y'uyo mupatiri. Uyu mupatiri nawe akaba yavuze ati: akihutira kuzigaburira
zinyotewe nk'uwa Yezu, intama zishonje akihutira kuzigaburira, zinyotewe akihutira kuziha ico zinwa. Umuntu yoguma abona ko zihaze kandi zishonje, umuntu yoguma abona ko zitanyotewe kandi ziri mu kwicwa n'umwumwa, uwo ntakwiye kwitwa umwungere, akwiye ahubwo gutanga imihoho n'umucangero. Hariho abantu rero bumye badaterwa impuhwe n'intama zishonje canke zinyotewe, kuri bo kazima bo bahaze ataco babuze, abo baragowe. Bavukanyi, Yezu uyu munsi araduhamagariye kugira impuhwe z'intama dushinzwe, tubone inzara n'inyota zazo duheze. None umuntu yoterwa atogira ati nk'akarorero ku gihugu cacu no mu Burundi bwacu, umuntu yobona abantu batonze kuva mu gatondo gushika ku mugoroba batondeye kirya na kiriya, akaguma agira ngo ibintu ni vyiza ni vyiza. Ubwo intama zonezerwa? Niko intama zitaryana zomuriye amenyo. None intama ziritekerereza? Ni ivy'ukuri bavukanye, umuntu yobona ikintu kirya na kiriya caduze, iki kiragoye, kiriya kiragoye, akaguma agira ati ni vyiza. Kandi uwo muntu yishwe n'uruzuba, yishwe na kiriya, yabuze kirya na kiriya, yabuze ingene ashika hariya na hariya, yabuze kirya na kiriya, akaguma agira ati intama ni nziza, zirahiriwe, zirahiriwe, kuko babona atacabuze. Uwo si umwungere mwiza. Umwungere mwiza yitwararika intama ziwe. Intama zanje nazo nzozisubiza mu bwatsi bwazo, zirondoke zigwire, nzozirondera abungere baziragirana ubwira, ntizizoba zikigira ubwoba canke ngo zihagarike umutima. Ngaya amajambo yo kuremesha intama yoranga abungere bubu. Intama sizo kwama zikubitwa, sizo kwama ziturubikwa. Iyo zifashwe gutyo ziragorwa, zikihebura, zigacika ivutu, zikonda, zikituna bugatondera, zigahahamuka, bigatuma zigira ubuzima bubi, umwimbu mubi, zama n'umutima uhagaze, mbere zimwe zigaca zikomoka, izindi zigahwera. Abatuma intama zigorwa bagakomborwa, bagahanwa, maze intama zigashindwa, abungere bazozigirira neza, bazozigirira ubwira, bakaziha ico zikeneye, nk'uku Yezu, nk'uko igisomwa ca mbere kibitubwiye, nzoziha abaziragira neza. Abishinga kuzishikura ubwoya, impera n'imperuka nyene z'umukama azobahombora amenyo. Ico twomenya abavukanyi, kuba umwungere mwiza ntivyizana, biraronderwa. N'ukwivoma kwa Yezu uwo mwungere mwiza bisaba kugumana nawe ahiherereye nk'ababigishwa. Nguyo imvuga kuri Patiri Viateri Ntarataze. Uyo rero akaba yavuzwe cane ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko nanone n'abategetsi bakaba bashavujwe cane n'amajambo yavuzwe n'uyo mupatiri. Uyo mupatiri akaba yavuze ibintu bidasanzwe, akaba yagarutse cane ku bintu biriko biraba mu gihugu c'u Burundi, ariko bamwe n'abandi bakaba bavuga ko bagabisha umukuru w'igihugu ashobora guhirahira agakora kuri uyo mupatiri akamugirira nabi. Ivyo navyo ivyiwe bizoba bimuheranye. Ivyo kandi mbere yuko tuvyumviriza, ndakwibutse ko mu kanya gatoya cane nza kukubwira kuri imyigaragambyo yateguwe mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe bati ahirahire amukoreko, uyu wihenda ukamugira kumwe wamuri kuranyuruza abantu, kumwe abavyeyi birirwa barahekugwa, uyu ukamugira kurya ukavyihendako. Ngiyo rero ingorane uzoba uronse. Nari kuvuga mu yandi majambo mugabo ndayaretse. Uritonda, kuko nimwishimirize ngo muri ku butegetsi, mugabo ikibi hariho aho kigarukira ukihenda, ibi vyovyo biragukora.
iyo ni perezida Ndayishimiye bariko baragabisha bati ukihenda ugakora kuri iyo mvuga kuri iyo mupatiri ushobora guhura n'ibibazo bidasanzwe. Uyu mupatiri yaravuze ukuri ico bamwe n'abandi babivuga ko ndetse n'ibindi byinshi turaza kubigaruka ko. Tubanze tugaruke kuri ino myiyerekano yateguwe mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Hari inzandiko zatanguye kuja habona zihamagarira abanyagihugu kuja mw'ibarabara bakiyamiriza intwaro idafise ico imariye abarundi. Ni itangazo, umutwe w'itangazo uvuga ati itangazo barundi kazi bacaha umugani mu kirundi bati Imana ifasha uwifashije. Kuri ino ntwaro ya CNDD FDD murabona tugowe ayatavugwa, abategetsi baturongoye ntibanezwe gutorera umuti ingorane zacu kandi arico abenegihugu arico babereyeho, ahubwo baguma baduhayira ko bo bamerewe neza ata kibazo bafise, bakagaruka aho gusa bitagarukira aho gusa, barongera bakadushinyaguriza mu kuvuga yuko atabukene n'inzara abanyagihugu dufise. Twese turazi kandi turabona ko ubuzima buzimvye ku rugero rutari bwigere rubaho n'igihe igihugu cari mu ntambara. Ku bari bahari murazi ko inzara dufise atayo twari dufise, akazi ntikaboneka, ubushomeri haba mu bakuze no mu rwaruka bwabaye ndanse, n'ibindi tutiriwe turavuga mwese nyene muzi kandi mubayemwo umwe wese ku rugero rwiwe. Ingorane zose turimwo mu Burundi abategetsi nibo bazidutera kuko batadufitiye imigambi myiza mu bikorwa bafise ku karimi gusa. Ivyo navyo murabona aho bitugejeje. Twemere koko abadutwara bagume badukindaga muri ubu buzima bubi turimwo bonyene badushizemwo, mu gihe bo hatunzwe n'amakori n'amatagisi dutanga kandi ari twe tubashiraho. Ati ejo inkoko niyo ngoma, nibaturya akara tuzosindukane n'iyo nka, twiyamirize intwaro mbi muzi mwese ituveko. Tutavuye hasi Imana ntizobona amarira ngo igufashe. Ati ntizobona ayo tugowe ngo idufashe, idukure aya marushwa, tsinda ubwoba twese hamwe turafashe inguvu zo gukura ku butegetsi abadupfukamye mu nda. Iryo itangazo ryashizwe ahabona ni itangazo ryamaze gushigwako, ryashizwe habona. Ni inzandiko ziriko zirakwiragizwa cane mu migwi ya groupe ihurikiyemwo abagumyabanga ndetse no ku ma WhatsApp, ku ma Facebook n'ahandi henshi cane biriko birahanahanwa. Ivyo byose rero bikaba biriko biraba mu gihe havugwa ko hari kudeta iriko irategurwa mu gihugu c'u Burundi. Yegere iriko irategurwa yo kwiyamiriza ubutegetsi buhari. Benshi babona ko ari ibintu bidasanzwe, abandi kandi babona ko hari ikintu kidasanzwe kiriko kirategurwa mu gihugu c'u Burundi. Tugaruke kuri wa mupatiri yavuze amajambo y'inkoramutima kandi akagaruka cyane
ku bibazo bihanze Uburundi. Uyu mupatiri Mu gatondo gushika ku yavuze mugoroba batonde. ijambo rikomeye cane, yavuze ko Bibiliya arico yavuze ko bamwe bati Bibiliya nico gitabo ca mbere kivuga politike, uzogisangamwo abami beza n'ababi, abasirikare, intambara, imigenderanire y'ibihugu, abami bakurwa, abavugira abanyagihugu, ihonyabwoko, imanza n'ibindi vyinshi. Uyu mupatiri yavangiwe intama zo mu vya mpwemu ntibisa n'ibi vya politike ari kuvuga. Uku niko Katolika yagumye ikoresha Bible mu kwiba no mu kwica abantu. Intama Yesu avuga n'abategeye amatwi ijambo ry'Imana, si abenegihugu bo mu gihugu, ni intama zo mu rugo rw'Imana. Nabanze abwire ukuri kw'ijambo ry'Imana. Intama z'abakatolika ari kuzimiza, azibwire ukuri, azikure mu migenzo binjije mu vy'Imana ataho bihuriye n'ijambo ry'Imana. Atabigize nyene avuze ko mwenezo azoryozwa umwungere. Yaragiye nabi. Politike, reka kwivanga muri politike uvuga ibidahuye. Ati birakomeye cane mu gihugu cacu. Ati none murabona ibi bintu bizoherera hehe? Ati kuki Tanzania idashaka kudusubiza intara yacu ya bugufi? Iyi myaka yose ihaciye ni kubera abayoboye Uburundi gushika uno munsi na societe civile nawe urimwo mutigera muhananira ko intara yacu ya bugufi bayidusubiza. Rero twebwe abanyagihugu dukeneye gusubizwa intara yacu, habe ku neza canke ku nabi. Uyo mugabo ntakangwa n'ibiguruka. Respect Monsieur Patiri, Imana ikurinde. Ati harya mw'isengero iwe biratunganye ko umuntu atanga ico afise? Abonye abantu bihoreye yiyita umuhinga. Nareke kwitiranya ivya mpwemu n'ivy'abisi. Impanuro simbi ariko nukumenya aho uzitangira n'abo uziha. Aho yashwaniye abari mu rusengero rwiwe kandi narwo nyene ntituruvamwo, arabesha. Ati ba bapotere bacu nabo nyene munyumvira bavuga ibiki? None muta ati akabazo kandi mwigore mukanyishure ko burya urashobora kuba patiri ukagira ayandi mabanga muri leta nk'umushikiranganji, umushingamateka canke buramatari canke umusirikare arashobora kuba umupatiri. Ko kenshi iyo batanze inyigisho harimo bamwe zitanezereza, mbega ntizishobora kubakorako ko ivyo bigishije bidaciye mu mategeko ahubwo bisunze imvo za politike? Akabazo kanje nako. Ati abo barafise uwo bakorera, ntabwo ari Imana. Tube tuvuga ibintu uko biri. Ibintu vy'amasengero vyaricanze. Uyobegwa uwigisha agakiza, ukayobegwa uwigisha politike. Ugeze kuri Katolika hoho urumirwa kuko abo kw'isi umutegetsi badashatse aragira ikibazo. Ivyo birazwi mu bihugu bitari bike. Baratera akajagari cane mu bihugu vya Afrika kuko bafise uwo bakorera. Rogsida ati mwabantu ivy'amadini ntaho bihuriye n'Imana kuko uretse ko vyazanywe n'abazungu n'imbere yuko biza abarundi barasenga Imana kuko bari bazi ko ihari. Bamwe bakunda gushira ku mastati bwa butumwa bwambaye haga na bamwe ngo bitwa ba Chris Ndikumana. Nkaha nta numwe yo kubahuka gushira kuri stati ibi umupatiri yavuze. Abaporoti ndabikundira. Ati yaravuze neza ariko nuko Satani yamaze kwifatira abo bungere. Jewe ico mbona nuko izi ndongozi zacu amashengero arakwiye kureka kuza arabaha umwanya muri eglize. Birababaje ukuntu igihugu capfuye turorera. Mu gihugu vyo mu burengero bwa Afrika twarabonye ko haca haboneka umusoda w'ijunja n'ijambo agasubiza ibintu mu buryo. Ubu kuduga ruguru uva Bujumbura nta na hamwe
ubu uriha munsi y'ibihumbi 20, aha mvuze make abaho ubu mu gisagara nta na hamwe uriha taxi 10 000. Mwumva turiko turajahe? Ati reka ndamuririmbire ubwa nyuma kuko ndabona yiteguriye kuba umuhisi, aheza mw'ijuru tuzohurirayo mugenzi. Uyo akaba adakingiwe bazomukorera ko abivuze atarya umunwa. Uburundi bwishwe no kubamwo abategetsi batinya igitsure no kwica no kuba 2015 yishe abantu benshi. Ubu umuntu wese atinya ubutegetsi buriho, hatabaye guhaguruka umurundi wese akure ubwoba. Akarwi k'abantu bake nibo babayeho neza gusa mu gihugu cacu c'Uburundi. Kiliziya Katolika ubundi niyo dini itavugira mu vumbi ku muvumba, ahubwo abakatolika bakwiye gushiraho umukandidatire di perezida tugatora uvuye mu rushengero, kuko ivy'imigambwe vyaratuyobeye. Ikibazo abarundi mufise no kutavuga ukuri. None wewe uriko upinga ivyavuga, uri umurundi canke uri umunyamahanga? Ati woba usumira aho dusumira? Burya ufise 10 000 wohava uyatwara mw'isoko kw'iki gihe ngo ugiye gusoma ibintu vyaduze ku rugero rwo hejuru. Ati abo nibo bakozi b'Imana dukeneye ngaha mu Burundi, apana bamwe bakina komedi ngo ni abapasitori. None ko tutigera tubumva batanga ubutumwa nk'ubu mw'iki gihugu c'Uburundi. Patiri we ugire aho uba wubahwe, hanyuma uhoraho abandanya gukoresha mu vy'impwemu. Umwungere adashoboye gukurikirana intama akwiye komogwa hakaza ubundi. Uravye amagogo Uburundi bufise nta kindi gihugu kirayagira, vyose biva ku ndongozi mbi. Twebwe muri Edeni intama ishonje canke inyotewe ntaco bitubwiye, ahubwo iyishonje canke ishaje irabagwa. Ati ari impanuro zikwiye Katolika uragerageza kuzitanga, nuko batumva se abapasitori ibipatiri avuze murabibona. Ati ni kuki ati ni ukuri canke ni ibinyoma? Nimba uwo mukorera ari Yezu canke Yesu, murindiriye iki kuvugira abo mushinzwe kuyobora nk'intama z'umukama? Erega uwo babwira aracarindiriye ijwi rya bapasitori hama abone gutunganiriza intama. Dushimire uwo mupatiri, amavuta yasizwe ni originali. Ndayishimiye nuko yarwariye ubundi yarakwiye kumva ico Yezu abwira abigishwa biwe. Tuzohora tuvuga ati harabayeho inyagasozi z'abategetsi. Ni vyinshi cane bamwe n'abandi bagiye baravuga bagaruka cane kuri ano majambo y'uno mupatiri. Nawe burafise ico yavuga ko ja muri commentaire maze udusangize. Hari amakuru menshi cane twabateguriye mu gutangurana n'ababwiye bivugwa mu iperereza ndetse n'andi makuru y'imyiyerekano iriko birategurwa. Ivyo vyose nababwiye ko tuza kubigaruka ko mu kanya gato cane. Rero ndaza tugaruka kuri ayo makuru yose biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu c'Uburundi ndetse na kudeta iriko iramota.